indya z'impwemu. Iyo hatari icaha umuntu aba akomeza kubaho. Icaha catumye habaho inkurikizi z'itiro ry'urupfu. Itangurira igice ca 4 murabibona. Hari ibihe bitatu kuwizeye Yesu, ahandi naho ni bibiri. Hari igihe cyo kuba mu mubiri upfa, igihe cyo kuba mu rupfu, itiro ry'urupfu, hamwe n'igihe cyo kuba mu mubiri udapfa. Igice ca 2 Abikorintho igice ca 5 ku murongo wa 1 gushika na 10. Filipi igice ca 2 ku murongo wa 19 gushika ku murongo wa 26. Birashoboka yuko umuntu ava muri uno muntu apfa akerekeza mu muntu adapfa igihe Yesu Kristo azoba agarutse. Igice ca 1 Pawulo yandikiye Abatesalonike igice ca 4 ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 17. Abizeye Yesu barafise ibyizigiro. Hitamo Yesu ubeho.